bimeze mukuru wanje ingene bimeze bose siho yarari atari yari rero nagorobeje nko nagura ibibambazi nyuma bose arambwira ngo genda uruhuke baragushe ndashunguruka hasi bose rero yari yagiye kugura akamura niko nari numvise nabuja rero nko mu masaha y'ine yarambwira ngo uze gukora mu vyumba iwanje hanyuma rero ngenda kuhakora ubu urazi ko nakoresha pororegisi hanyuma muri twarete ubona guhera ku bibambatsi hose no Clorox nama nabivuze buri gihe hari n'abantu baje ngaha bari muri Arabie Saoudite batanga intahe yuko kizira ko muza mukoresha Clorox mutambaye agafukamunwa kandi ahantu hagutse. Clorox ntibayikinisha, iyo ubonye iriko irakubangamira urabireka. Ikatwumva hasi yamica amasabune atandukanye isabune isa n'amazi y'ipiripiri n'isabune isa n'amata y'ikivuguto numva biranuka acarambwira ati genda ukore hariya mu cyumba iwanje no ngaha muri twari turahahereza ceca ndagenda ndakora mu vyumba ndahaheza ngeze kuja muri twarete numva ntanguye kwayagura numva ntanguye gukoroka ca ndamamagara ugitangira kwayagura no gukorora icyo uca ukora ucubireka ukamubwira ati ukabimwereka ivyo akatwumwera yabigenje niwiki isabune irakaze acaranzanira karya agapfukamunwa wahakore acarugara acamuzanira agapfukamunwa acaramwugarana. Muri Clorox mu burozi rero iyashi yatema umubiri wose ndakorora biranka kumema icyungu cyaje kiranjyama ariko none nk'ubwa mw'abantu mwe je mumbabarire n'ukuri je mumbabarire nk'ubu yagiye muri Saudi gukora iki ubu nyene umuntu w'ikijuju nk'uyu kandi vire mumbabarire none umuntu yokugarana ugaca utembe icyuyi mubiri wose basi ugahondagura ku rugi ukarubomagura agashaza kukugururira wumvise ubuzima bwawe bubaye nabi none yaciye agumayo aratimba icyuyi mubiri wose hanyuma vyagahavuye bigenda gute reka twumve ubu n'ubujuju mwe muja muri Saudi gukora iki ubu musi vrema umbabarire nimba ndikunda nashwana je ndashwanye mugomba mubabare ubu n'ubujuju kongera ku bujuju none wowe akujanye mu kintu yushaka kwica ntucyanse ntunigwaniye uracyemera aha mukaja gutabaza utabaza ibiki iyashi yatema umubiri wose ndakorora birakomema ugumayo icyungu cyaje kiranjyama ego kabisa mu masaha sita na telefone ry'umukozi dukorana uburyo agiye karabaye arazi nibiki y'amasabune y'amaside agomba nyice arayazi nabuja yashizeyo yayabonye hanyuma yarengejeko arakora ibi bintu kandi azi ko aza kumwica none si uba wiyisha upfuye wotuma ubireka none ubiretse igihano baguhana iki barakwica barakwirukana bakujana baragukubita bazi bakujana kuri ofisi none ntibotuma bagukubita aho kuza gupfa ubona ubu n'ubujuju bwongeye ku bujuju bantu munkurikira muri commentaire muvugisha ukuri iki si ikijuju wewe ushaka umwarabu akoze n'ibintu bikwica urabibona niwumva aranabizi ko ari amasabune y'uburozi agaca akora ahantu yashize ndakorora ntahirima bidakunda urema umuhogo umenga n'ibironda umutima umenga n'ibironda none aha naho mushaka ko ikigo cyakurungitse kiza kukuvugira ewe ntuzishe ewe mbe yitwa nuko ni mumbabarire uyu munsi ndaza batwenga baza kuba benshi niyo nkuru Ariane ibindi bikurikirana nza kubikora imba ari kumutabariza turamutabariza mugabo ibaze nk'ibi bintu biba byamubayeko akavyemera
mu nyuma ngo muntabarize ngo mu mutima ngo hagiye ngo ngire nturike ngo amahanga ngo yamenetse ngo ibikomere. Ona ninjya mperuka ivyo nariye ryo ku murango kubera nijoro nkaho zica mu muhogo n'ibisebe nukuri Yarabi ndetse kumbura untabarize je batume basubiza mu gihugu ashobora kuko umugore azoba banyica. uyu mugore ntazokwica, erega kukwica ni uku nyene azokurekura utaha ugera muhira upfa, niko bimeze. Ibi bintu ntibishobora kwicira ngaho, niyabona utangiye kuzugarura amaraso wituma amaraso ugirika azoca aguhita kusha utaha. Ugeze mu Burundi aho ugikomeye horoka aja mw'ibarabara. Izi mwaramutse ndagize bwakeye kuba amazi ndi mwene wabo mwe mama muriko murumva kaca ndakurungikira pasiporo yiwe ndabona ko mwari mwagerageje kumutabariza hama birahoyahoya buhoro buhoro. Ubu rero bigeze ahantu ibintu baraye bamukoreye n'ukuri numva ngomba gusaba n'ukuri ndazi ko Imana yama ibakoresha. Nta bintu baraye bamukoreye bisumba ibi bituzi abarabu bakora, gusa iyo babikoze uravyanka. None umuntu aguhaye agafukamunwa agaca yugara umuryango, ariko murumva ikibi cyabo, muze muje mubazi za mwigumira mu Burundi. Abantu muzi ko mudashobora guhangana n'abarabu za muguma mu Burundi, ubu nsigaye mbanza kubabaza abantu. Iyo numvise ufise ubwoba ngenda ku muntu adafise ubwoba, kuko ni benshi sinobamara. Dufise abantu bashika 200 muri Saudiya, mu misi heze naranihenze mvuga ngo ni 10,000 kandi ni 20,000 birenga bariyo. Mbona bishobora birashobora kandi irabakoresha no kwiyama ibakoresha no kuri mufashe ba nyakubahwa mutoya abandi bamusubize mu Burundi n'ukuri. uyu nturaheza kuvuga, ariko nta muntu azomusubiza mu Burundi. Kubera iki? Barironkeye mu nzu igikoresho, intama, bafata uko bashatse. Reka ndanababwira ikindi kintu, nimba ugomba gusubira mu Burundi, kubabangamira bishobora gutuma bagusubizayo. Nk'ibi yavyanka, ubu bibwirwa n'iki ko atari guca abona ko amugararije agaca amujana kuri ofisi? Mugabo yaravyemeye, abona yifitiye mu nzu igihwiji, akoresha ivyo ashaka. None yomujana kuri ofisi kubera iki? Kandi abikora, erega ivyo ashaka vyose arabikora. Ntashobora niyo kujana. Ubu niyo ndamwandikiye camburoka avuga ati yo mpaka uwo muntu n'umusazi karanyandikira kandi nifitiye intama mu nzu canke igihwiji, ndageteje ivyo ashaka kikavyemera. Nukuri nimba warinze umenya zukurikira inyigisho zanje, mfise video kuri YouTube zirenga 1000, wumvirijemo 10 ntiwabura inyigisho ukuramwo. Nta video mara ntatanze inyigisho. Wosigura gute ko bazana Clorox bakagira ibi bagize mwavyiyumviye, hanyuma akemera? None yarazi ko bizogenda gute yuko aza kuheza gukora ivyo bikorwa ntace agwara canke aca wera? Clorox mwaratekereje muzobikora bamusubize mu Burundi. Izi nimero ndabarungikiye nizanabuja bamusubize mu Burundi. Ubu unya ibironda mu mutima ibironda mu mihogo kandi ibyo bintu yari amaze imisi agomba kubimukoresha akavyanka. Nari namubwiye ati turabimena ariko ejo hoho yaciye ahitamo ko abikora bahagararanye, aca asiga amugaraniye mu Nyacumba kubera ahejeje kubikoresha. Nukuri mudufashe bamusubize mu nkira nukuri. Yasize utwana duto mana, yasize utwana duto basabye kugwa mu Burundi imbere ya mama n'umugabo basi n'umuryango wanje. Nkubwije ukuri basi bamuhambuka mu bara. None ibaze umuntu ashaka kwikwegera ibintu nk'ibi. None umuntu nk'uyu yaja muri Saudiya gukora iki mu by'ukuri? Tuvugije ukuri mu abantu, je no kuri uyu munsi mumbabarire, naratabaje ngena nagera ku isimbo y'inuma. None nkaha wovuga iki kwere? Aha wovuga iki n'ukuri? Uwo muntu womuvugira iki? Kubwira nabuja gusa ati muhiti hatahe ushaka kubikora?
hari igihe rero ngatoyiriha mugabo yirishe hoho yaramaze kononekara amahaha yaratobaguritse kubera ivyo bintu yamugaraniyemo nawe akavyemera. Muntu nkurikira vyibuze zamuhanura abantu bameze nk'uku basi bigumire mu Burundi bareke kwirirwa baza kugorana. Vianney muri via yama babwira ngo je nabarungitse muri Saudiya mukomeye urwaye urimenya sinduyike bagwaye we nawe wagiye ukomeye baguhaye uburozi uraburiye ubona kugira ngo upfe hama ngo ntabariza reka no gutabariza bagutahe nivyakunda mugabo nivyo mugabo wariyahuye kandi nimumve ko yarabizi. Bantu munkurikira nimba umunsi mvuze bitabanezereza mumbabarire burya n'umuvyeyi atanga impanuro haragiye igihe akarakara canke akarira abana ibi ntawe kuvuga ngo hari ibyo gufukafuka ubu n'ubujuju bugeretse ko ubundi kumujana ahantu abana ashobora gupfa kandi wumva yarabizi nawe agaca agenda nyene agakora umva yavuye kuko sinzi impamvu atapfiriyeyo kubusanzwe Corox irakugara no guhema ntuhema ushobora no gupfirayo. Ivyo bintu yamukoreye byaramwononye amahaha nawe uzi ko amahaha atatobotse gushika isaha. Ugomba gusiga agahinda mu miryango gusa zamuguma mu Burundi none nk'ubu ko wase kubireka kugira ngo bakutahane canke bakugirira ikindi kintu ukabutashe mu Burundi ushobora no guca upfa ugezeyo uzunguka iki azoguha itike nimba azi ivyo gukora ibi bintu azoguha itike utahe ugeze mu Burundi tayari uwirishe arapfa. yayi nta mpuzu z'ikigo afite ndasabye imbabazi murabona ko tuba turi mu kazi natwe nta mpuzu z'ikigo afise kuko ata kigo nyene yaciyemwo kuko nibo bari barakoranye hama bahuriye muri vile yurira imodoka atera baja hehe batera baja kwa Ndadaye acaraza nta mpuzu z'ikigo afise kabisa nta mpuzu z'ikigo ikimuvugira niyo passport gusa naho nyene nk'ubu acafuta twebwe tukayimurungikira twebwe tuyifise mu gutabaza ego nta mpuzu y'ikigo afise kabisa. Ndakunda musaba ikigo cy'amurongo Ndavuga yitwa Niyokuru Ariane ava mu Kayanza mama yana ava mu Kayanza Muhanga Mutumba ni Musebeyi yashitse mu nzu y'umubosi itariki 30 z'ukwa mbere hama nta mpuzu z'ikigo afise kubera ko yasafiriye aza ku mubosi bahora bakorana ariko yarasanzwe yubatse mu Buterere yego muri Ntahangwa niho yari yazananye igihe c'uko asafira impuzu z'ikigo vy'ukuri ntazafise kandi ntibigeze bamworohereza kuva hashika kugera yaho umuntu yipfuza ko yotuma yimuka basi bakamujana akaja kuba kuri office akarondera kandi kazi ariko tubiravye no kuri office ntiyohaba abantu nk'ubu muri iyo minsi amaguru yiwe yari yaratabaguritse yose ari bironda gusa umubiri wose ari bihute ari biki ntawuzi nyamba baba bamuteje ibiki ivyo vyari vyakize hanyuma yaho mwari mwamutabarije akaronka agahengwe ariko ico twifuza n'ukuri nuko bomusubiza mu Burundi boba bakoze papa wiwe n'ingenda ku Mana Sitani mama wiwe niko ataraza Imakire ni mutoya wanje nanje banyita Ndabarikimana Joseline. Bantu banje ego ndabatabariza n'ukuri kandi urakoze gushima mugabo hariho ibintu ntashobora gukushobora nanje none wewe bakujanye ahantu uremeye baguhaye ivyo urya kwica urabiriye bagukoreye ibintu nk'ibi uremeye none basha ariko namwe zamurariza muriyumvira n'ukuri hari ahantu nyene nanje ngeza naho ntageza uyu reka tubitokora uku nyene niko nta kundi reka tubigerageze ko tubikora mugabo ndazi ko ngo uyu basha icyo nyinabuja yashaka yarakigezeko aha areke ko batera ubwoba mugabo Corox murabizi vyayo sinira kubivuga bari vyahisemo nta kundi yari kuvyanka nejo bundi vyanke nta kigo cyamurungitse ngo ndagisaba ntaki ikintu ngire nkore ngo iki inimero za inabuja ngo bambanze ndazibabwire ku munwa nce ndazishirako tumuhate ama apere tumuhate message inabuja ni wagira akamenyetso ko guteranya 966 505
212 894 ndasubiramwo akamenyetso ko guteranya plus 966 50 521 28 94. Izi ni nimero za inabuja. Ubu nawe yitwa Niyonkuru Ariane. Murakoze cyane. Mu muhata amapere muvuga ati uwo muntu wahigiye guha Clorox agapfa birakuja ku mutwe muhitike y'indege atahe aze kugwa mu Burundi nta kundi.